Yesu nashimwe. Haleluya. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Muri impore. Abakunda umwami Yesu muvuge muti amen. Hari inkuru nigeze kumva ngo iyo umuntu yigeze kwipfuza kwakira Yesu, yigeze kwifuza ko Yesu aza kumutemberera. Noneho ariko arasenga mu rusengero arabwira ati Yesu uzoza kuntemberera ryari? Bangahe bifuza ko Yesu yoza kubatemberera muhira? Ha, Imana ibaho umugisha cyane. Haleluya. Noneho umuntu umwe ngo yarasenze arajya imbere y'Imana arabwira Yesu ati Yesu jewe uzoza kuntemberera muhira ryari? Maze ngo Yesu aramwiyereka, aramubwira ati wewe unyitegurire nzoza kugutemberera muhira umunsi uyu n'uyu n'uyu. Unyitegurire uzoza ubona nashitse. Maze umuntu aragenda. Nawe ca wimviriza rero Yesu yakubwiye ko aza kugutemberera. Ari inkoko uyifise woyibaga ntiwoyibaga? Nawe rero afata ivyo yari afise byose aragira arategura aravuga ati jewe uno munsi Yesu ari buze kuntemberera. Bavuga ngo yari umubosi. Noneho inkoko arabaga, ibintu byose arateka, ibinyobwa ashira. Agize gutya aza yumva agakecuru kadodoye ku muryango. Abakecuru rero na mukecuru numwe ndiko ndabona ngaho. Nawe ako gakecuru mu dukecuru twadodoye ku muryango nta numwe ndiko ndabona ngaho. Mwabantu b'Imana mwe hari ababosi ngaha kuri iyi si bafise amazu udapfa kwinjiramwo. Wihenze ukanayinjiramwo wambaye ikirato baca uravye nabi nuko gusohora bo gusohora. Haza agakecuru nta birato kambaye, ku nkoni nta n'akarato, uburire karihofora karadodora kati ni jewe mushitsi w'iteka warurindiriye. Ya muboza aravuga ati mparure kabiri wagiye. Jewe ntegereje Yesu. Yesu niwe mushitsi wanje w'iteka afise kuri uyu munsi. Ntabwo ari agakecuru kameze nka wewe ndindiriye jewe. Maze agakecuru kati nakundi kunyirukanye ariko yari jewe mushitsi w'iteka warurindiriye. Mugabo muzima ararindira Yesu kwaza arabura. Asubira mu rusengero gusenga akarira Yesu ati Yesu wewe warampenze, narinzi kudabesha mugabo rero warambeshe, wambariye kuzoza kuntemberera mugabo ntiwaje. Ari Yesu ati jewe simbeshe naraje. Kaga kecuru wabona niko nari natumye, niko nari ndimwo, twaraje uranka kutwakira. Maze umugabo ati mpayandi mahigwe Yesu, uzosubira untemberera uwundi munsi uzosanga nakwiteguriye. Yesu ati nta kibazo nzoza. Maze munsi bahanye ngabo muzima ati naramubonye Yesu agendera mu dukecuru. Kaga kecuru nikongera kugaruka ndi bukakira. Noneho ageze umwanya uko Yesu aza yumva umuntu adodoye agiye kuraba sanga nakana gatoyi. Arakitegereza ati wakana ntunteshe kwakira umushitsi w'iteka ndindiriye mparure kabiri wagiye. Akana kati ni jewe mushitsi w'iteka warurindiriye. Ati wa mwana narabonye Yesu ingene asa, aza mu dukecuru ntaza mu bana.
marure kabiri wagiye. Haciye umwanya umugabo ararindira Yesu ntiyazi. Asubiye mu rusengero gusenga arakarira Yesu ati Yesu ndagusabye umbwire impamvu wewe nama ndakwitegurira mugabo ntuzi. Aze Yesu aramubwira ati nama naje ukamuntera umugere. Naraje ndagakecuru wanka kunyakira. Naraje ndi mukana wanka kunyakira. None ugomba ko inza gute? Maze umuntu aravuga ati Yesu nyongera yandi mahigwe jewe niwaza nzokwakira. Ari Yesu aramubwira ati amahigwe yose narayaguhaye kandi yose wayapfishije ubusa. Zari inkuru mugabo jewe inkuru iyo ndazumvise nama ndondera icyo zisobanura n'igituma zije mu gihe nk'iki. Abaririmbyi twaririmbye indirimbo nziza twese twaririmbiye hamwe y'155. Iyi ndirimbo abaririmbyi mu rusengero abaririmbisha barayihevye, abakirisu barayihevye. Mugabo igihe twayiririmba nabumvirije mwese nasanze muyizi. Ntabwo iririmba abapasitoro gusa n'abakirisu baragirana barayiririmba. Mu majambo y'umuririmbyi ndagomba ngo tusubiremwo nimba dufise indirimbo dusubiremwo turabaye amajambo umuririmbyi yakoresheje. Ndaza gusimba kuko singiye kuyisoma yose. Avuga ngo aho nzohamagagwa mbere na hehe no mu misozi. Siko mwe twese twaririmbye ga yemwe ngo canke ku rugamba mukiza nunkenera nugirane ukambwiza ijwi ryawe ritoya ukancishaho inzira ntazi nzokwishira mu maboko mvuga nti nzoja aho ugirane. Ibi vyavuzwe nande? Nzoja aho unshakira hose mwami, mu misozi no mu biyaya. Nzovuga ivyo ushaka ko mvuga mwami, kandi nzoba nk'uko. Igitero kigira kabiri. Kumbure Yesu agomba yuko ndamuvugira none. Kumbure hoboneka indushi igomba kuruhuka. Mucunguzi wanje niwancisha n'ahari bisumanyenzi sinzoreka kuvuga inkuru nkaja unshakira. Igitero cya gatatu. Ndemeza neza ko hari haho umwami agomba ko nkora mu buzima bwanje, nkorera uwambambiwe. Mwami nkubikije ivyanje byose. Yesu nashimwe. None mu ndirimbo tumaze kuririmba tuvuga tuti ngo tubikije Imana ivyacu, ngo nzi ko nkunda bitangaje, nzokora ivyo ugomba mbikunze cyane, zoja unshakira hose. Yesu nashimwe. TMI yaradutemberereye sivyo none ga yemwe? Haleluya. TMI yaragizene yaradutemberereye kuva mu mwaka wa 2018. Turiko turavuga ngo TMI twese hamwe mu gikorwa kivuga ubutumwa. TMI yaradutemberereye sivyo? Kandi ni Mutumba yarahageze sivyo? Nyuma ya TMI yaje ikindi kivugo cyavuga ngo zanumwe. Yesu yagumye atugenderera muhira. Hari abantu TMI yaje muhiri wabo irindi irengana naco bakoze. Yesu arabatemberera muri TMI ntibamwakira, baguma barindiriye ngo Yesu azoza kubatemberera muhira. Haleluya. Mu ndirimbo twaririmbye twerekanye neza na neza ko mu gikorwa kivuga butumwa ari ndabadutumye Yesu. Twemereye Yesu ngo aho uzoshaka hose Yesu ko tugenda tuzogenda.
aho uzodutuma Yesu ko tuja hose tuzogenda, nzoja aho unshakira hose. Bivuze ngo ibikorwa byose by'ivugabutumwa tujamwo ni ivy'Imana. None rero uyu munsi kuko babitubwiye, hari icya kivugo kivuga ngo ijwi rimwe 27. Uyu mwaka turimwo, iki gihe turimwo dusozera mu mwaka uza, mu kwezi kw'icenda k'umwaka uza, hari igikorwa kimwe rudende dusabwa nk'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Icyo gikorwa nacyo nico kurondera abazimiye. Hamwe ishengero rya Mutumba, hamwe umwizero wo mu ishengero rya Mutumba atokumva ko ari inshingano yiwe gukora igikorwa cy'ivugabutumwa, ariko cyane cyane akumva ko ari inshingano yiwe kuzanira umuntu Kristo. Muri uyu mwaka w'2027 ubwo tuzoba duhimbaza umubatizo, ukubatizwa kwa Yesu Kristo, ngo nawe abafise umuntu avuga ati ni koko Yesu, ngo uyu muntu ashoboye kubatizanywa nawe muri iyi sabukuru idasanzwe y'imyaka 2000 iheze ubatijwe, wumva ko azoba yaribagiye inshingano yiwe. Yesu aguha umugisha Master Guide. Siguro yacu yo kuri uyu munsi iroroheje cyane, ivuga ngo abahamagawe, batoranijwe, bayobotse bazonesha. Haleluya, amen. N'amavugane dusenga Imana. Yakubahwa mwami wacu kandi Imana yacu, abahungu bawe n'abakobwa bawe turi imbere yawe, turagomba kumva ijwi ryawe ryongera kuvugana natwe nk'uko wamye uvugana natwe muri kahise. Nukomeze utwihishurire ku bw'ubuntu bwawe Data, kandi biciye mu ijambo wandikishije umusabyi wawe Yohana, twese dutahure icyo tugomba ko, mu izina rya Yesu, amen. Somo badusomeye riboneka mu vyahishuriwe umutumwa Yohana, igice cya 17 umurongo waho wa 14. Musavyi w'Imana Yohana yarari mwiyerekwa ridasanzwe. Mu gitabo cy'ivyahishuriwe umutumwa Yohana, igitabo gihambaye cyane, igitabo kidasanzwe, buri mudivantiste w'umunsi w'indwi wese muri kino gihe cya nyuma giheruka agomba guhora asoma kandi akagerageza kurondera no kugitahura. Igitabo cy'iki cy'ivyahishuriwe umutumwa Yohana, Yesu nashimwe. Iki gitabo cy'ivyahishuriwe umutumwa Yohana, mu gihe cyose wowe uri umwadventiste w'umunsi w'indwi ukaba hariho ivyo udatahura muri kino gitabo, biragusaba ngo kwicara ukisonzesha, bikanagusaba kurara amajoro menshi cyane usaba Imana ngo ishobore kugusobanurira ivyanditswe muri iki gitabo cy'ivyahishuriwe umutumwa Yohana. Kubera iki? Kubera ko kubaho kw'irishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi tubisanga mu gitabo cy'ivyahishuriwe umutumwa Yohana. Ego niko, si igitabo cy'ivyahishuriwe umutumwa Yohana cyonyene, ni n'igitabo cya Daniyeli. Kubera ko mu gitabo cya Daniyeli naho nyene tuhasanga ukubaho kw'irishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Yo twize Daniyeli 8 umurongo wa 14, imisi 2300 y'ubuhanuzi yavuzwe na Daniyeli, tubona neza na neza ko ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi riza gutangura igihe urubanza rutanguriye, ritangurana n'igihe cy'ukwezwa kwa hera cyane ho mwijuru. Mu gitabo cy'ivyahishuriwe umutumwa Yohana naho turahabona neza na neza mu gice c'10 cy'igitabo cy'ivyahishuriwe umutumwa Yohana, ingene Yohana yagiriwe amahirwe akabona ivyabaye mu mwaka w'1844 igihe abantu
bari biteguriye gusanganira umwami wacu Yesu Kristo, nyabuna amatariki n'igihe bari babwiriwe cyo kugaruka kwa Yesu bamaze kubona kitabaye, hari ku buhanuzi mu gitabo cy'ivyahishuriwe umutumwa Yohana igice c'10 ku murongo waho wa 11 bongera guhabwa amajambo avuga ngo ni vyiza ko basubira kuvugishwa ivy'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abantu benshi. Shengero ry'Abadventiste y'umunsi w'indwi riba riravutse. Giye mu gitabo cy'ivyahishuriwe umutumwa Yohana 12, iri shengero ryiswa amasigarira, ni shengero ry'abasigaye bitondera ivyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira intahe Yesu Kristo. Imana yacu nihabwa icubahiro cyane. Ugiye mu gice cya 17 ari naho twasomewe rijya somo, tubona ibizoba mu gihe cy'imperuka, aho amahanga azohagurukira kugwanya Imana, abanyabyaha, abantu babi, abansi b'umusaraba bazohagurukira kugwanya Kristo, bazohagurukira kugwanya ivy'Imana, bazohagurukira kugwanya ukugororoka, bazohagurukira kugwanya ivyagezwe cumi vy'Imana, bazohagurukira kugwanya isabato yera y'Imana, bazohagurukira kugwanya abantu b'Imana. Ariko nubwo biruko bantu b'Imana, twongera kubona ku murongo wa 14 hari ivyizigiro bidasanzwe vyerekana ngo muri iyo ntambara bazogarageza kuvyura, ntabwo bazokoroherwa, bazoneshwa. Yesu nashimye cyane. Amen. Mbere sukuneshwa gusa, umusavyi w'Imana Yohana avuga ngo abo ku murongo wa 14 ngo bazogwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha kuko ari we aganza abaganza, ni umwami w'abami kandi abari kumwe nawe. Abagize iki? Abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazogirane. Imana yacu nihabwa icubahiro cyane. Aya mavuga uko arane nagerageje kuyarondeza, sanga aya mavuga uko arane ubwayo ugomvye kuyasigura ko irivuga rimwe rimwe ubwaryo ryotwara iminota 45 cyangwa indwi yose mbere uri kurarisobanurako. Abahamagawe ubwabo, guhamagagwa ni ryari umuntu avuga ngo ati narahamagawe, ariko kandi mbega guhamagagwa bitandukaniye no gutoranywa? Mbega hari abantu bahamagawe bakaba batatoranijwe? Ivyo byose ni ibibazo woshobora kwibaza, ariko mu nyishu ya Bibiliya ugiye gusoma nk'igitabo ca Yuda mu gice cyaho ca mbere ku murongo waho wa mbere, Yuda yerekana ko abahamagawe bagereranya aba Kristo. Myandi majambo, iyo tuvuze ngo abahamagawe tuba tuvuze aba Kristo. Igitabo ca mbere ca Petero igice cyaho ca mbere ku murongo waho wa mbere, naho Petero yerekana ngo abatoranijwe ni aba Kristo. Myandi majambo, usomye igitabo ca Yuda n'igitabo ca Petero, aya mavuga uko ari abiri, gutoranywa no guhamagagwa, ntabwo bitandukana. Abahamagawe nibo batoranijwe, nukuvuga ngo twaratoranijwe kubera ko twahamagawe, twarahamagawe kubera ko twatoranijwe. Ayo mavuga uko ari abiri mu vy'ukuri ibitabo bibiri ntabwo biyatandukanye. Mugabo kandi canke Matayo 22 umurongo wa 14, aya majambo arashobora gutandukanaho hato. Muri Luka 6 umurongo wa 13 bavuze ngo ahamagara abigishwa biwe atoranyamwo 12. Ahamagara abigishwa biwe atoranyamwo 12.
womengo nk'uko byumvikana ngaha abigishwa bari benshi cyane, mugabo hatoranywamwo gusa abantu 12. Muri Matayo 22 umurongo wa 14 nahavuga ngo abahamagawe ni benshi, ngo ariko abatoranijwe ni bake. Ariko uko vyogaragara kose inshuti z'umusaraba, kwaba guhamagagwa no gutoranywa birerekana neza ko ivyo bintu bibiri bidahagije. Woba waratoranijwe canke warahamagawe, hari iyindi ntambuko ibikenewe gutegwa, kandi iyo ntambuko nayo si yindi. Bibiliya itwereka ngo nukuyoboka. Ni vyiza ko umuntu aba yarahamagawe. Gutoranywa, guhamagagwa birerekana neza na neza ko bigomba gukurikirwa no kuyoboka. Kubera iki muri iki gihe turiko turavuga ivy'intambara bongeye kuvuga ivy'ukuyoboka? Mu ntambara iri kiravugwa igomba kuba hagati y'abansi b'Imana na Kristo, hariko haravugwamwo ngo abahamagawe, abatoranijwe, hongewemwo iri rivuga kuyoboka. Bagenzi, inshuti z'umusaraba, twibukanye mu ntambara zose zagiye ziba, hari igihe haba umuhamagaro rusange. Mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice cyaho ca 20 herekana ngo igihe intambara yabivyutse mu bwoko bw'Abisirayeli, hariho amategeko y'intambara. Barahamagara abantu bose bageze mu myaka yo kugwana, bakavuga bati intambara yateye. None rero abasore mwese b'inguvu bari mu myaka yo kugwana, mu myaka 20, bategerezwa kwitabira, bagahamagagwa, bakaza ku rugamba. Ariko mu gice cya 20 havuga ngo iki? Nimwaja mu ntambara kugwana n'abansi banyu, mukabona amafarasi n'imikogote n'abantu babarusha ubwinshi, ntimuze mubatinye, kuko Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa, azoba ari kumwe namwe. Haleluya. Murongo wa 2, maze nimwashika hafi y'urugamba, umuherezi aze yegere abantu ababarira ati, nimwumve yemwe b'Isirayeli, uyu munsi mwegereye urugamba ngo mugwane n'abansi banyu. Ntimuranduke imitima, nimutinye, nimugire ubwoba, canke ngo mu bacikira ivutu, kuko Imana yanyu ari we ijanye namwe, ngo ibagwanirire n'abansi, ngo abagwanirire n'abansi banyu abahe kunesha. Yesu nashimwe cyane. Ariko ku murongo ukwirikira mwumvirize, maze abakuru baze babaze abantu bati, kuvuga ngo itegeko ryavuzwe yuko abantu bose bagomba kuza ku rugamba, kandi hari abagabo benshi n'abahungu benshi. Mama, turi kumwe? Yesu naguhumugisha cyane. Hari abagabo n'abagore benshi, abagabo n'abahungu benshi baje bavuga bati, natwe tuje ku ntambara, natwe tuje ku ntambara. Nimwashaka kubiraba muze mubirabe mu gitabo cy'abacamanza mu gice cy'indwi. Igihe batanga itangazo mu gihe cya Gidiyoni, ngo abagabo bagera ku 32,000 basidukanye n'iyonka, bati tuje kugwana, tuje kugwana, tuje kugwana, tuje kugwana, tuje kugirane, tuje kugwana, tuje kugwana. Bose bibabura, tuje kugwana. 32 byose byari bije kugwana. Ko mwasomye iyo nkuru, bose bari baje kugwana. Tuje kugwana, tuje kugwana, tuje kugwana. No mu gihe cy'ingabo igihe Abisirayeli baje kugwana n'Abafilistiya, igihe cya Goliyati, batubwira ngo bamaze iminsi 40. Muze musome icyo gitabo, igitabo cya kangahe? Cya mbere cya Samuel igice cya 17. Mureke dusome ko ruriya murongo wa 16.
14 16. Dawidi niwe yari umuhererezi, kandi abo bakuru be bari baratabaranye na Sawuli, kandi Dawidi yaja agishanya imbu, hamwe akaba kwa Sawuli, ahandi akaja kuragira intama za se i Betelehemu. 16. Nuko Umufilisitiya uko bukeye uko bwije akamaseruka ahibonekeza, abasomborotsa kumara iminsi haji iminsi 40, harimo ukwezi sa. None mu kwezi mwegi wanyu murya ibintu bingana gute? Inoti ya 10 n'umunsi nikwira. Mzee uri kuvugisha ukuri? Inoti y'ibihumbi 10 ubu ku munsi nikwira. Haguruka muta, haguruka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Muta, none ku munsi kugira ngo bikwire umuntu yorya nkangahe ku munsi? Ego ibihumbi 20. Umutama arabeshe cyane ntabeshe? Ntabeshe sa. Ararenga hemwe. Ibihumbi 20 ku munsi birarenga. Nukuvuga muta ibihumbi 20 ku munsi uciye ugwiza ku kwezi acaba ibihumbi 600. Okay. Aha 600 ku kwezi murabirya? Ibihumbi 600 murabirya? Mama gawe mu minsi 30 ibihumbi 600 fye. Noneho rero wumve si 600 gusa bariye, bayiriye minsi 40, nukuvuga ngo hariho n'iyindi minsi 10 yiyongereyeko, ni 800 fye. Turi ku rugamba. Ariko kandi murabe reka ku murongo ukwirikira twumvirize ingene havuga. Ku murongo ukwirikira havuga ngo bukeye Yesayi abarira umuhungu wiwe Dawidi ati genda ugirente babandanye barya. Bamaze iminsi 40 bahagurutse bavuga ngo tugiye ku rugamba. Namwe murabe abagabo bavuze bati hari urugamba rwateye, kandi mu mategeko y'Abisirayeli hari umuherezi yabasengeye, yababwiye ati bana b'Imana nimuje ku rugamba, uhora hari kumwe namwe, abansi banyu nimwababona ntimucike ivutu. Misi 40 turi ku rugamba. Mugabo bariye mu gitondo, barasubira barajya ku saa 6, barasubira barajya no ku mugoroba. Ibihumbi 20 fye. Misi 40 babandanya barya. None hagiye kwiyongera ko n'iyindi misi yo kurya. Dusubira mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe 20. Mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe 20, amategeko y'urugamba niyo ngomba ko dutahura mw'abantu b'Imana. Muri gitabo cyo gusubira mu byagezwe, noneho ndagomba murabe iyindi ngorane ikomeye cyane yari hari kuri bajya abagabo bo mu gihe cya Dawidi. Bavuga ngo kuri wa murongo wa 5 niho tugeze. Maze abakuru babaze abantu bati nindari hano yubatse inzu nsha akaba atarayinjira, nagende asubire imuhira ntave agwa mu ntambara.
uwundi akaba ari we ayinjira. Mwani majambo muri rya koraniro ry'ababandi bavuga turi ku rugamba. Turi ku rugamba. Hari abaheruka kubaka amazu baje bariruka ngo baje ku rugamba, itangazo ribabwiye ati ni mutahe. Abaheruka kubaka amazu mwese ni mutahe. Ubundi aya mazu ni ngorane. Hari umuntu uzabumva ariko arubaka inzu ati Yesu nabararindira kuza sha, none yoza gute? Abanyeshuri bavuga ati buca ndonka diplome, none ase ntararonka diplome. Umukobwa ati sindarongorwa ndakowe. Ndakowe ase ntararongorwa, basarindire maze ngire mariage. Amaze ni ngorane. Murongo wa 6. Kandi ninde hano yateye uruzabibu akaba ataratamira ku nzabibu zago, nagenda asubira imuhira nahavagwa mu ntambara, ubundi akaba ari we azojya inzabibu zago. 7. Kandi ninde ari hano yasavye umugeni akaba ataramurongora, nagenda asubira imuhira nahavagwa mu ntambara, ubundi akaba ari we azomurongora. Murongo wa 8. Abo bakuru rero akarero niko gahebuza begere abantu bati ninde ari hano atinye arandutse umutima, nagenda asubire muhira, imitima y'abagenzi we nihave ishacoba nk'uwiwe. Yani majambo muri amategeko y'urugamba. Babagabo bavuye muhira avuga turi ku rugamba, turi ku rugamba, turi ku rugamba. Atabanyabwoba mwese mugirene mutahe. Igihe cya Gideyoni iryo tangazo ryo kuvuga ngo abanyabwoba bose batahe ngo ryaratanze, ngo abantu ibihumbi 32 byose byari kuri uwo musozi, ngo hasigaye abantu bangahe? 1000 gusa. Abandi bose bariza mugeza utufise ubwoba. Ufise ubwoba bwa one voice, bwa ijwi rimwe 27. Ufise ubwoba bw'ivuga butumwa, kuko twebwe nta rundi rugamba turiko turagwana uyu munsi. Niki? Nivuga butumwa, nta rundi rugamba dufise, nta yindi ntambara. Abisirayeli barashiranako, mugabo twebwe nta yindi ntambara dufise. Twifitiye iki? Ivuga butumwa. Niyo ntambara yonyene twahamagariwe bantu b'Imana. None mbariza mugenza utufise ubwoba. Haleluya. Nta munyabwoba ari we ufise ubwoba. Abafise ubwoba turamukanya, abafise ubwoba gusa nta numwe. Mwe mufise ubwoba, aha rero mugiye kwigira. Mwe murakwiye gusengerwa kugira ngo ubwo bwoba buhere mu izina rya Yesu. Ariko kandi niko darahaba babagabo bo mu gihe cya Dawidi, hari abandi bagabo nibura mu gihe cya Gideyoni hari abaciye bataha bavuze ngo abanyabwoba nibatahe. Mugabo mu gihe cya Dawidi aba bahungu bavukana na Dawidi baranse gutaha, bati twe nta bwoba dufise, twe nta bwoba dufise. Mugabo bamaze iminsi 40 barya banwa biyicariye gusa. Goliyati agaseruka, mw'Abisirayeli mwe ninde yohangana nanje? Abisirayeli bariye mu gatondo, saa 6 baraza kurya, no ku mugoroba basubire barye, iminsi 40 iraheze barya. Ariko ngo turi ku rugamba. Muzehe, hari ahantu naciye bambarira nkuko wambwiye, cyane babaza nti none muri envelope ko mwebwe murya 20,000 ku munsi, mu ndwi bikaba bivuze ko murya 140 mu ndwi, none muri envelope y'amashikanwa ku isabato mushira yangahe? Cyambwira ati pastor biragoye,
biragoye pastor, kubera ko ayo turya twarayarose mugabo y'amashikanwa byaratugoye kuronka. Acyambara ati mu mashikanwa icyo gihe twabiganira yambarira ko barya 45 kundwi. Cyarambye ati none mu mashikanwa vyashobotse ari gihe shirayo 500. Angahe 500 wariye 45 indwi yose, ugiye mu mashikanwa ushirayo 500. Wariye 200 ku munsi, indwi yose 140, mu mashikanwa ushizeyo 1000. Ndabagira inama nti kugira ngo mushobore kuronka amashikanwa mushikanira Imana, muze mwisonzesha n'imiburiburi rimwe mu ndwi. Kubera ko kwisonzesha abahinga berekana ngo numutukiza umubiri. Iyo wisonzesheje rimwe gusa mu ndwi bizana amagara mazima mu mubiri wawe. Hanyuma bya bindi mwe rero mwari kurya kuri uwo munsi mubihindura ishikanwa ry'Uhoraho. Haleluya. Mu giseke cy'Uhoraho hazojamwe ibihumbi bingahe? 200 vy'ishikanwa mushikaniye Imana. Yesu nashimye ko wacimana kizotera imbere. None ni gute worya 140 mu ndwi yose kabura n'ibihumbi 10 ushikanira Imana? Mwava muvuga muti reka nta mahera turonka, terura igitoko uzane, zana ibiharage. Ninde bababwiye ko bashikana amahera gusa? Bwira abadiyakoni baze batora ikiro cy'ibiharage muhira, bazomenya iyo babitwara. Haleluya. Yesu nashimye cyane. Ariko mu ntambara iminsi 40 abantu turi ku rugamba vyasavye ko haza umugabo yitwa nde? Dawidi amaze gushika ibintu byose vyaciye bigirane, vyaciye bihinduka. Dawidi nimwaraba amajambo yabwiye Goliyati, yavuze ati jewe sinje kukugwanya mu izina ryanje, nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho. Nongeye kubakwibutsa aya majambo adasanzwe musavyi w'Imana Yohana yavuze ngo abahamagawe, batoranijwe, bayobotse, kugira ngo dushobore gutahura neza kuyoboka icarico. Munyemerere twongereye tuje mu gitabo ca Matayo igice c'8. Munyemerere duhere ku murongo waho wa 5 tugeze ku murongo waho w'10. Haleluya. Yesu nashimwe. Hari abantu bigeze Yesu yigeze kuraba. Aranezerwa. Haleluya. Mbariza mugenza uti Yesu akuravye aranezerwa. Ashitsi Kaperinaumu haza umugabisha w'abasoda 100, umuromani, umupagani, atazi sabato, adasenga. Araza ati mushinga ntaye, umuhungu wanje ni kimuga, aryamye mu nzu arasinziriye cyane, arasinzikaye cyane. Aramubwira ati ndaje kumukiza. Murongo w'8. Umugabisha aramwishura ati mugenzi, ntibimbereye ko winjira mu nzu yanje, vuga ijambo gusa uwo muhungu arakira. Somye igitabo wifuzwa ibihe byose, herekana ngo uyu mugabo yarafise ibiheko byinshi mu nzu, yarafise ibintu by'ibigirwamana byinshi mu nzu we, ariko atahura neza uwo bariko baravugana uwo ari we, atahura neza uwo asavye ko amuzira muhira uwo ari we.
maze aravuga ati ntibimbereye ko winjira mu nzu yanje, ntibimbereye kuza mu rugo rwanjye. ariko yibuka ububasha n'ubushobozi uwo bariko baravugana afise, aramubwira ati vuga ijambo rimwe gusa umwana wanje aragira hano arakira. umurongo w'9 acamwibutsa ingene igisoda gitunganije. igiki? ingene igisoda gitunganije. si umukuru w'abasoda aca aramubwira tumviriza Yesu, mu gisoda iwacu ingene igisoda cubatse. haleluya. aramubwira ati ingene igisoda cubatse mu gisoda iwacu bimeze uku: jewe ndi umukuru w'ingabo, ndi umuntu agendera munsi y'abaganza, ndafise abantwara nanje. mugabo nubwo biruko ndafise abasoda ntwara. iyo mbariye umwe nti genda, agirane. haleluya. iyo mbwiye ngo umwe ngo girane genda, aragenda. nabwira uwundi nti ngwino, akaza. sivyo? nabarira uwundi nikora iki, akagirane, akagikora. haleluya. iki ni gisoda rero utakizi ntacyo womenya. mu yandi majambo uwabwiye ati icara aca yicara, ryama aca ryama, kumbagara aca kumbagara, vyuka aca vyuka, genda aca genda, garuka aca garuka. iki ni gisoda. haleluya. uyu ni umusoda ariko abwira Yesu ati genda komeye. mbwiye umuntu ngo genda aca genda, icara aca yicara, haguruka aca haguruka, kumbagara aca kumbagara. ariko abasoda ba Yesu suko bameze. Yesu arababwira ati genda, garuka, kora iki, nimugende muhindura abantu abigishwa. hari ivuga butumwa. abo ni abasoda ba Yesu. abasoda b'uyu mugabisha w'abasoda ngo babwira ngo gende, bakagirana, garuka bakagirana, kora iki bakagikora, icara, haguruka, ikumbagaze bagakumbagara. abasoda ba Yesu, genda mugende muhindura abantu abigishwa. ivuga butumwa ry'inzu ku nzu, ijwi rimwe 27. zana umwe n'utakaze n'umwe. n'abasoda kandi babana yavuga bati turi ku rugamba iminsi 40 barya, kandi no ku mugoroba n'uno munsi baraza kurya. no sina ivyo kurya vy'umubiri gusa, n'ivy'impwemu n'ubu bariko barabirya, n'ubundi no kuyindi sabato bazo bariko barabirya. si ivyo kurya vy'umubiri gusa baguma barya. bamaze imyaka 20 mw'ishengero ry'Abadventiste munsi w'indwi 15 barya ubuhanuzi, barya intungamagara, barya ubutumwa bwiza, barya gutsindanishizwa kubwo kwizera. turindiriye Yesu, turindiriye Yesu. kandi Petero navuga ngo Imana ntitebe gisezerano ryayo nkuko twe tuvyibaza, ngo irindiriye ko bose. haleluya. umurongo w'10 ngo Yesu avyumvise biramutangaza, abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri, sinari bwabona ukwizera kungana gutyo mu Bisirayeli. Yesu yitegereje uwo munyamahanga ingene atahura ububasha n'ubushobozi bwa Yesu, aravuga ati nakabaho sinari bwabone ukwizera kungana gutya mu Bisirayeli. igitabo cya kabiri cya Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya 2 umurongo wa 4. naki aho nyene. haleluya. nta musoda yikwegera ngo azahimbare. haleluya. iyo mfire
nk'ubu hari umusoda umwe mu basoda b'igihugu bakavuga bati urugamba rwateye, agacaja kurangura ibiyoba. Urugamba rwateye, abasoda mwese rasambere maha mwegerane tujye ku rugamba. Agacaja kurangura imiduga cyangwa agacaja kurima. Uwo musoda yohimbara uwamwandikiye ubusoda? Nta musoda yikwegera mu by'ubugingo ngo azahimbare uwamwandikiye ubusoda, ntibishoboka. Nta musirika. Ni ukuvuga ngo bantu b'Imana, niyo mpamvu ibyivugo byavuga ngo imbere ya byose iki? Imbere ya byose ubutumwa. Mbere yo kujya kudandaza, mbere yo kujya kuroba, mbere yo kujya ku ishuri, mbere yo kujya kurangura, mbere yo kujya kurima, iki? Vuga butumwa. Kubera ko nta kindi kituma turi ngaha. Yesu nashimwe. Niki cyatumye Imana iturema? Abantu misi yose mu gitondo bariye, saa sita baraza kurya, ku mugoroba baraza kurya, kandi ivyo bama babikora kuva bavuka, bazorinda bapfa barya. Bibaza ngo baremewe kurya. Kurya biraryoshe n'ivyo, mugabo sivyo Imana yaturemeye. Yesaya 42 umurongo w'indwi. Nta kindi cyatumye Imana iturema. Yesaya tubwire twaremewe iki? Kubera iki turi hano? Turye mu gitondo hanyuma turyame ku mugoroba, bizoba biheze. Nta kindi Imana yaturemeye nukurya gusa. Tujya kurima turonderera inda zacu gusa. Nta kindi tugomba gukorera Imana, nta kindi. Yesaya 43 umurongo w'indwi. We muyera yabavuganye namwe. N'umuntu wese 43 umurongo w'indwi. N'umuntu wese yitirirwa izina ryanje, uwo naremeye icyubahiro cyanje, naramubumvye mbere naramurema. Imana ngo yaturemeye iki? Icyubahiro cyayo. Ni nayo mpamvu ivyaremwe byo mwijuru bimaze gutahura mu vyashiriye umutumwa Yohana igice cyaho cya 4 ku murongo waho wa 11 ngo ivyandiremwe byose bimaze gutahura ko vyaremewe icyubahiro cy'Imana, ngo vyama bivuga ku murango no mwijoro bivuga biti uwera 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 ku murango no mwijoro. Nta kindi vyaremewe no guhesha icyubahiro Imana. Yesu nashimwe cyane. Haruhande y'ibikorwa byacu bya buri munsi tugomba gukorana umwete n'ubwira, ko Paulo avuga ati udakora ntakaye. Turagomba gushira ku ruhande umwanya w'ivuga butumwa kugira ngo dushobore gushikira abandi benshi batarashikwa ko n'ubutumwa bwiza. Savye w'Imana Yohana ati abatoranijwe, abahamagawe, batoranijwe kandi bayobotse bazonesha. Imana iduhe kunesha mu izina rya Yesu. Ewe Yesu mwami wacu kandi Imana yacu, iri ni ikoraniro ry'abahungu bawe n'abakobwa bawe wahamagaye kandi watoranije, wahaye kwitirirwa izina ryawe. N'ingabo z'abahungu n'abakobwa washize mu gisirikare cyawe kugira ngo bashobore guhangana n'umwansi, kandi kugira ngo babishobore Yesu wabambitse inkomezi, kuko wasezeranye kubana nabo igihe cyose. Mu itegeko waduhaye wavuze uti mve ndi kumwe namwe kugera ku muhero w'isi. Dukekeranya ko turi kumwe nawe Yesu. None turakwinginze kugira ngo twambike inkomezi dushobore guhagarara mu ruhande rw'abanesha, kandi ivyo kugira ngo bishoboke
nuko tuyoboka itegeko ryawe. Abayobotse baranesheje, natwe nuduhe kuyoboka nkuko ba Daniyeli bayobotse, nkuko ba Petero bayobotse, natwe duhe kuyoboka muri iki gihe cyanyuma giheruka, mu izina rya Yesu, amen.